Ndumva ati inzovu ziriko ziragwana papa. Siye tumekimbia. Auri bande, ndiragwana. Taylor, wewe umuraperi. Shaka tube clair gato. Inzovu zibiri ziriko ziragwana. Ubunyegeri ni mwebwe muko murahonera. Gute dusigure inzovu ni bande, ubunyegeri ni wewe wabivuze. Sasa papa, tudanye. Fizo, Sadbi. Sivyo? Bari mu mishwamira. Ndashimiye nanje Mujahid TV ni televiziyo irabwa cyane papa. Nice. Isaba antenne ni international. Sivyo? Ni international papa. Ndakuzi ejo wonwegera sivyo? Ariko yes, amahoro y'Imana bari namwe bakunzi ba Mujahid TV. Mumeze neza aho muri hose, ndazi yuko mukunda ibigano byacu muri benshi cyane. Murabona ko amaluka y'ibintu by'amakoti man mwihangane nta kundi kuko gisagara cya Bujumbura akabeho ni kose. Nitwa Isaac Classic kuri my seat behind the camera ni Scott hariya nerwa byifata neza cyane. Uno munsi mu bwami bwa Mujahid TV je nahisemo guhamagaza umutipa araho yitwa Taylor 6 murambona. Uno bingwa w'isalamu numwe mu baraperi ariko rero muraperi novuga yuko arakora neza antuka indirimbo zirabona ko zirimo utuntu creation twinshi ariko hari ibintu bitameze neza iwiwe je nashaka kumumenya iwiwe cyane yuko numwe mu baririmbyi birashika create scandal kuri social medias ariko zimwe zirafata zifate biva kuki ho scandal kuri we imumaririki canke ivukiki tuza kumenya byinshi kuri we n'ibindi bitandukanye abaraperi rero mwese ndasabye ko mucara ngaho kuko kino gihano kirabaraba eka nabandi rivyi mwese muko murakiraba kino gihano kirabaraba. Taylor 6 inakwaje bro? Safi papa uko bo jemeze neza papa uraberewe sana. Thanks. Nindi yakuyambitse umunsi ndiyambika boss yego ngira marura amabara wambaye jaune black blue sinzi chocolate sinzi silver ninde yakupangiye en fait igituma nambaruko abantu razi bakunda ibintu by'amabara atandukanye bashaka ko nshimisha iryabona igigwatsi rutoto undi ry'ubururu undi gera bose baryoherwe bambonye. Okay, cause mini kiyo cha jamii papa safi kabisa. Taylor 6 hagia musanzwe ubahe neza na neza mba ibujumbura amajahe mucarama hariya cyuhabona na wabona ba yaga. Okay, sawa. Taylor 6 umaze igihe kingana gute uri mu muziki? Jemere mu muziki wawe gato. Sigitowe umuziki nawukunze kuva kera hama ndafata igihe kinini cyari cyo kugira experience ariko igihe novuga yuko nari ninjiye mu muziki neza ubu ndakwijije imyaka 2. Haje Taylor 6 abisiguri Taylor 6 bisigura izina ryanje jewe nyene uvuze Taylor 6 ubona jewe isiguro y'amajambo isiguro y'amajambo ni nka kuri yo shobora kuvuga ati ivoka ivoka ucibona ijya voka nyene ushobora kuyibaza ati none ivoka wewe vipi naje Taylor 6 ni jewe uko nyene umbona uko bisigura yo cyongereza Taylor ni izina ntirigira ururimi ni izina yes nta siguro rifise risigura jewe uyu ubona uyu nyene amazina yawe nyakuri basi wahawe na papa na mama Ntakirutimana Rodriguez. Okay, Taylor 6 bicabiza gute izina ry'akazi papa niryo nabonye ko ryo toka riri kuri hafishi abantu bakaza kubera rya zina ryatangiye gute ryaje gute nararavye izina mbona ryombera sivyo kuko umuntu wese umuvyeyi ara umwana wiwe izina bivanye nuko abamubona ariko umwana birashika agakura nawe akibonamo ikindi kintu tari cyo umuvyeyi we amubonamo hama kavuga ati iki kintu nibonamo jewe kugira kizoshike mu bantu neza ifa ko ndakigirira akantu kakambaraje keza ni akambaraje rero kajewe muri music kaji kavahe exactement disha kumenya source y'iri zina ryaje gute kuko urafisa Rodrigue ryaje gute rero ni zina source cyaje kuvuga source y'iri zina exactement ryaje gute nindi yago propose guru no musi witwa Taylor 6 narabonye ko Rodriguez ritoberana no muziki nkora papa cyandabireka
kirabireka rero no muzi rero nama identification yawe yose nama n'ibyangombwa byawe byose uzirita Taylor 6 kwisi yo kuri social media kubera isi ubuzarabaye novuga ko ari zibiri hariho isi tubayemo hakabaho n'indi si ya social media okay sawa uvuze ngo maze imyaka ingahe muziki nkora akazi professionnel ni 2 ans ariko nshizemo n'ibyama experience ni kera cyane papa okay ufise imiziki ngahe imiziki byose abako marura papa byosaba ko marura si myinshi cyane kandi si mikeya tu gusa ndafise repertoire nshobora kuimba muri concert baramuse bamamagaja west indirimbo ushobora kuririmba kuri concert abantu bakagirwa cyane n'indirimbo zingahe indirimbo izo mfise zose ndazi zobashimisha bivana gusa n'abantu uko abo bantu baba bameze hari abavyeyi hari ugwaruka hari inkumi hari ikisepa kira bamwe bose mbafise indirimbo zabo muri repertoire yanje yotuma baryoherwa tarakabanga Taylor 6 sinya kingahe amavuko imyaka 21 gusa mbucangwiza 22 yego okay umva watongiye muziki kiri muto cyane gusa je nabati tuyo kwitwa ngo kadogo ivyo je nago bigeze babinyita namye ndi umuntu muzima nk'inakwiye nago nigeze mbango ngure dogo okay hagiye Taylor 6 akoresha social media zingahe Twitter YouTube Instagram Facebook WhatsApp izarizo zose tuziba ziri trend tujana nazo kugira tujane nibi badusabye yuko birakenewe yuko mu Burundi tugara app zibiri WhatsApp na Facebook dutorere imwe tuyifute woshima yuko twafutiya wofuta WhatsApp papa kubera ari abantu batishoboye batagira Android ariko usanga ku ga telefone kiwe gatoya kuri Fibi yabona amakuru okay Taylor 6 tuje mu muziki wawe ndacariyo ariko reka dusubira inyuma gato uri umujene kandi ndazi yuko uri umujene wiyemera kandi umuraperi wiyemera uramaze gusohora indirimbo zitandukanye zama dissing abantu batandukanye ariko cyane diss ya training sana yari diss wa mudisinze Bface okay uramubamba ibintu nk'ivyo ariko menga nta sweet y'ijya beef nabonye byahereye ni kubera vya bindi nyene ko ngama muziki wacu ntago dukundana n'umuraperi wenyine arabizi yuko kugira ikintu nka kiriya kigira inguvu yari gutegerezwa kwishura ntago ndamwanka nkuko abantu benshi bavyibagije kandi nawe narabimubwiye mu nyuma maze kubona ko bitamushimishije naramubwiye ati sorry bro nimba utabikunze nta kibazo gusa byose tubikora kugira muziki wacu ugume uri kuri trend kuko ndabikoze we ntagira icyo bivuze ko uruhande rwiwe rujya rundi ruhande ntiruvuge ko ikintu ntabwo bisobanura yuko ntamudisinze ngo abone ko namukomye no ahubwo yavuga ashaka kuba n'abamwegere baramubwiye ati ujya muntu ukamusubiza uzoba umushize ku rubuga akacareka kubigira uko kugira ntamukuboko nivyo vya bindi mu muziki w'Uburundi ntago dushaka guhana ukuboko dushaka tubaki sasa ndakwanza ushaka biko muhana ukuboko wewe wabikoze nko gucemusha game bashaka game iryohe ariko turafata uramubamba ku misaraba ibintu nk'ivyo ntiyakwishura vyakuguye nabi maja mu maki kuba tankishuye jewe nk'umuraperi nabonye yuko hari ikindi kintu yanse kuko yavuze ati je ntago nshobora kuja mwibi bintu kubera yuko hari ahandi hantu hari timu yanje noba ndayimuhaye ariko kawada nivyo vyari bikenewe je kubona narabigize nabigeni kugira ndamukome ahari urumva ndamukome ntavyirengagize urumva ariko ikintu nagiye ntago ushaka kucirengagiza kandi niyo mpamvu tunaye nabigize ariko ntago ndamwanka kandi peace tu katashimye gutanga 5 nkuko naye muhaye nta kibazo papa ni irambire tu tutafa bingine okay kubera iki uyumvire Bface yuko wo mugira ko diss wo mudisinga kandi ntabyishura nako byamuguye nabi ariko ntabyishure mu muziki nawe nyine nkuko wabishaka kuko avuga ati jewe abaraperi bakiri mu mapoje sino bishura bimwe biko akunda kubivuga wewe byakuguye nabi yase kuguha 5 kubera iki avant kutarabikora utari kumwegera ngo ati jinshaka gukora ikintu saba support ya papa je ndamaze kubivuga kenshi muri no muziki w'Uburundi
abantu bo bashobora uko banzi sikondi je ntabwo muno muziki y'Uburundi shobora gusabiriza oya nshobora gusabiriza ahubwo ndakora umva atakwishero ntugimuhari nkora igikorwa nta muhari ndamujyana gato kubera umutwe urahari umutwe wiwanje gusa nanashase ko bica mu nzira nk'abarapere twerekana urukundo umuziki w'Uburundi urakenya ukenya iki ntabwo ukenya amafaranga canke iki none uzobura umurapere umwe wenyene azwi ata ufise muhiganwa none wumva wocu higanwa nande udafise uwo bahiganwa ntigera atsinda nibareke abandi barapere kuvuza ati urumwe numwe azwi urazi impamvu vuze ko ari we burya abantu kenshi ubabwiye ibyo batumva ku radio bavuga turi kuratubesha kubera abarundi twamaze gukolonizwa ni radio niyo mpamvu wumva ngo sindakumva ku radio bisigura ko utazi kuririmba kubera narakumva ku radio we nuzi kuririmba nawe rero niwe nkuko ndavyumva numva ngo niwe avuga wenyene sasa rero mugihe abari bavuga wenyene bacafata kari we murapere wenyene ariko mugihe tanze 5 ku bandi bakaza muri piscine boge n'amazi twoyakana ariko nago yigera vyeme sasa tufanya ugiye gukora ikindi kintu ugiye gukora vuba cyane ni giki ikintu ngiye gukora biriho irya season yanje y'ama freestyle izobandanya kuri kwamye gusa nuko mbona imbuga bayicafuye bica bisaba yuko tubanza kurindira bandi kuri social media papa ngira twese turabizi yuko ibintu vyononekaye bavuga nga inzovu zibiri zigwaniye ngo ubu nubwatsi cy'ubunyegeri nibwo buhafira sasa ndumva ati inzovu ziriko ziragwana papa siye tumekimbia aburi bande Taylor wari umuraperi shaka tube clair gato inzovu zibiri ziriko ziragwana ubunyegeri ni mwebwe mko murahonera gute dusigure inzovu ni bande ubunyegeri ni wewe wabivuze sasa papa tudaendanye Fizo Sadbi sivyo bari mu mishamirano sivyo ni nguko twavuga mu gihugu cy'umuziki w'u Burundi hari intambara nta muntu arara mu nzu sivyo twese turiruka bisigura yuko ubu vraiment tudahendanye ama media yose ari busy n'ibintu byabo naho ugenda ku presenta igikorwa gishasha usanga ari ingwano ziriyo sasa bica bisaba yuko tubarindira ivyo bintu byabo ya makonfi agabanuke kugira social media ironka ibindi bintu promoting utirero urinda kwa Taylor 6 ico usaba rero Sadbi na Fizo ni giki je tundabasaba ivyo bagira byose babinyarutse kugira abandi baririmbyi natwe dukora ibindi bikorwa atara umwaka uzohera atakintu dukoze kuko nibo bafise power nini muri social media z'u Burundi uko imbuga zose usanga unaho posta kava papa ntiboneka kubera ivyo wabo nivyo biguma misi yose umuntu avyutse yarafise programme yo gusora song usanga bashwanye kandi bateranya amajambo kandi muno munsi twari tuzi karagayengwe dupanga ama projet bitu bitatoka bongeye kandi gushwana urumva rero bariko batwicira gahunda basimamishe papa Okay, Sadbi na Fizo aho bari hose ati rero Taylor arisabiye yemwe ati mubatabare mugeze ngaho uko imishamirano yanyu rigituma indirimbo zawe zidasohoka umaze kuri no mwanya amaze gusohoka indirimbo zingahe muri bari turi muri imishamirano wo umaze kubona indirimbo zingahe indirimbo je ndazibona kubera ko mbafise contact z'abandi basta bagenzanye ndazibonera kuri WhatsApp ariko kuri Facebook nayo ushobora kubona ngira indirimbo zibiri cyangwa zitatu umaze kubona wewe vuga ati indirimbo nivyari bikwiye ko zisohoka muri imishamirano indirimbo zimaze gusohoka mbenda nazibuka kubera ivyo bintu ni shida papa ni kibazo canda vyibagira okay Taylor duse nk'abasoze kiyago ubabwire akantu abari mu mishamirano dabo wita inzovu ikintu ndabasaba tu nibibuke yuko muri message kwa Fizo na Sadbi muri no championnat turimo nibo matima akomeye harimo sivyo kandi amatimu yarakwiye gucira inzira ayandi matimu mato kuko papa ikintu cyambere dukwiye kwemera abantu turasumbana tuba dukwiye
kumenya yuko ivyo tuba tuko dukora haba hariho abandi bari inyuma yacu nabo bakeneye guca mu nzira nk'iyo twaciyemo ikiraro twese tujabukira ko bagira bagice erega papa azogera igengaye Bujumbura ntasho izosubira kuba kubera erega abantu bahari nibo bama baja mwajya amashonye bashwanye sasa azogera igihe abantu bazokwishiyamo ati ubu nta concert nshobora kujamo kuko bihera hejuru wumvise ati yanzova imwe yabuza abantu n'iyindi yabuza abantu sasa mie tabapata kwe itendeka habitakuwa sawa babihebe tu natwe turabandi ma projet dukora sivyo kuko none Tyler duko turasozera wewe ufise projet zingahe kuri umwanya vuga ati nzozisohora mpaka imishamiranye heretse projet ziriho ufise indirimbo nimirije gusohora gusa vraiment ndindiri izinduru zihere please mutubabarire mugabanye izo nduru kugira dusohora inatwe indirimbo okay Tyler Sixer nagira nsoze kiyago ariko murmenga sinosuzura nakubaje iki kibazo warasohoye indirimbo uriko hayagiza Natasha why bro none Natasha ni boss turimbye koza gato hama ugira icyo uvuze kuri iyo ndirimbo Natasha niwe boss abasumba malale Natasha niwe boss abasumba ibicano Natasha niwe boss Ijya ndirimbo nayo iririmbye papa je kubera ndi umuntu niyemera kandi ndakunda abantu biyemera hari ukuntu nako ndazunguruka kuri social media ndabona ibintu byo ndabona kweri ko yiyemera kandi atani ubwoba agira cyamvuga ati uyu sister my sister ifoko nanje ndamumotiva kwa bijya nyene yiyemera gusa abantu benshi bagiye ko nabimvye kugira amafaranga narababwiye je nago ndi maskini kandi sinzogenda kuri social media ngo mvuge ngo maskini yego fasha sino vyanga iyo ndirimbo Natasha yakiriye neza yakiriye neza ku mashow yiwe yose yinjira n'ijya ndirimbo cyangwa rero kumenya wewe kuri wewe wavyungukiyemo je kintu navyungukiyemo ikintu navyungukiyemo nuko motivation namuteye yamushikiri kandi vyagenze neza kandi nubu respect wiwe my sister urakora kandi urakora neza ariko ni nkuko nawe we uzobona nagukoreye indirimbo kubera wowe umunyemeza nama kuri YouTube kuri Bujayi guma ndakubona unyemeza papa nawe nzogukorera indirimbo je gukora indirimbo mana yaje yego kabisa papa nice kabisa thank you sana Tyler Sixer ndagushimire cyane kumbure ndakwifuriza ibikorwa byiza kandi banakora neza hama akamo ateye abari mu ishamirano kashitse hama je ndibaza yuko ibindi bikorwa tubirindiranye igishika kuri channel yaje witwa kuri YouTube uko nyene Tyler Sixer T Y L O S I X E R gusa mu kirundi X nibaho niyo mpamvu cyenda ivuga mu gifaransa Okay sawa Tyler Sixer turi kumwe nawe ngaha muri kiganiro cy'uno munsi exclusive kabisa kimwe mu bintu byashaka yuko tuvugana nawe umuntu yagomba comment induru cyane ati abantu bareka induru bareka kugwamo ashaka yuko message ishikira ababijeje Tyler Sixer ndagushimiye sana hama big up sana merci beaucoup uraweza bro ndashimiye nanje Jahi TV ni televiziyo irabwa cyane nice isaba antenne ni international sivyo ni international ndakuzi ejo wonwegera sivyo ariko nagira ndayishimire kubera muri tanga kandi mwakira umuntu wari wese mugashigikira abarimvyi bose umva ni naho umuntu wese avugira umuntu afise talent kandi nama era baka papa bazo babeshire ngo baragibiturira biga papa big up sana nari kumwe na Tyler Sixer it is a classic kuri my see behind the camera is Scott merci beaucoup hama tibagira subscribe like na share hanyuma Tyler Sixer hanyuma haindani ona hanyuma hii background haro studio nga photoshoot za bling ibisukuye witi sibiciro vyiza cyane tubisubiramo wabivuze mwavyumvise ibyavuze ipicha nziza na hanyuma okay tubivuze yuko Buja hit iragira ama photoshoot meza cyane gira subscribe like na share okinene